ibi bibazo vya intelligence artificielle n'ubwa mbere muri Ecclesia turiko turabiyaga. Iyi nyigisho ni ya mbere, kano karyo n'akambere. Uyu mwaka intelligence artificielle izogaruka nkuko nabivuze mu ijambo papa adushikiriza uyu munsi irava risohoka rizoshikirizwa abakristu ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu. Le thème central c'est l'intelligence artificielle et la communication. Nico gituma twobandanya rero twitegura kubisoma tukabizirikana, tugiye no kubandanya kubiyaga mu bindi bibanza no mu bundi buryo, kugira ngo rero Ecclesia, mwumva ko ari Ecclesia, dukomeze inyigisho cyane cyane ethique, inyifata ibereye, ari kuri abo babihingura, ari nuko babo babikoresha. Ariko ibibazo bijanye n'inyifata ibereye n'ingene umuntu bikoresha neza si bishasha. Mugiye gusoma mu nyigisho mu nyandiko z'Ecclesia hariho l'éthique sur internet, l'éthique en internet ni igitabo citwa uko, nibaza benshi ngaha batarigira bumva, ico gitabo kiriho. L'éthique en publicité, ico gitabo kiriho. L'éthique en communication, ico gitabo kiriho muri Ecclesia, nivyo dusanzwe dukoresha. None l'éthique, l'algorithmique nko mwavyumvise iriko Ecclesia iriko irasaba inaterera kugira ngo ikomere, hariho n'urwandiko ruka gusohoka Ecclesia yafashije dikastere ya education, igisata kijejwe ivy'indero cafashije kugira ngo urwandiko rujeho, barerekana neza ingene abantu ubu bo kwigishwa kugira ngo baze bakoreshe neza kandi babeho neza mu bihe intelligence artificielle izoba imaze by'ukuri kugwira hose. Intelligence artificielle aho abahinga bagerageza guha ubushobozi amamashini kugira ngo ashobore gukora ibikorwa dusanzwe tuzi ko bimenyerewe gukorwa n'abantu. Novuga ko ari igisata nk'uko mwabibonye ntasubirizwa mu buzima umuntu agezemwo, kuko mwabonye ko ni igisata kiza gufasha kongereza ubushobozi canke intege nke umuntu yari afise, ivyo atoshoboye kwikorana wenyene n'umutwe wiwe n'ubwenge bwiwe, akaronka. Novuga iyo intelligence artificielle itaza kuyovya ivyo yakora, ahubwo ikaza kumwunganira, kumwuzuza, kugira ngo bimwe umutwe wacu tokoze, intelligence artificielle ikibikorera, ibidufasha kubikora, na cyane cyane muri bimwe twita mu gifaransa les prédictions, kwiyumvira ibishobora kuba. Ibi navyo kwiyumvira ibishobora kuba murabona tubisanga muri bya bindi bijanye na gestion des catastrophes, guhangana n'ibiza, muri bijanye na environnement, ibidukikije, tukabisanga muri ibi bijanye n'ubutunzi mu mabanke, aho dusanga muri kumenya abagira amafraude. Ukoresheje ubu buhinga biroroshe kugira ngo ucubatoza, novuga intoke, wakoza kw'intoki mu kanya gatoyi kandi utihenze. Hanyuma tukaja no muri bya bisata rero bikomeye ku buzima bw'igihugu n'abene gihugu. Mwabonye ko intelligence artificielle irafasha cyane mu bijanye n'ubuvuzi, aho yunganira abaganga, ntiza kubasubirira, yunganira abaganga, ukayiha novuga nk'ibipimo imiliyaridi, ibihumbi n'ibihumbi by'ibipimo by'abantu bafashwe ari amaraso canke ibiki, amaresultat ikayenterpreta canke amaimage bijya macriché wagirishije ntuzeye novuga amaradiography canke bijya amascanner, ukayiha imashini gacikuramo igatosora ingwara umuntu agwaye. Hanyuma hakatiyamo na cyane gica prediction, igafasha mbega umuntu turavye uko dusanze ubuzima bwiwe bumeze, ashobora gutangura kugwara ryari, yotangura gufata imiti canke ryari, kuva ryari. Murumva n'ubuhinga ntasubirizwa mu novuga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwa misi yose. Tugiye mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, iyi intelligence artificielle irafasha cyane. Mbere hari n'uwari yakibajije ati je nka jewe umengani kobako yomfasha iki mu burimyi hariya aye. Intelligence artificielle ifasha kuva muri production, ugitangura bijya vy'imbuto, ugiye kurima, umaze kurima irashobora gufasha gusuzuma, ufashe ajyama nk'amababi y'ibiterwa, harimo ayarwaye n'ayatarwaye, yashobora kugufasha kudetecta ingwara mu kanya gatoyi, hanyuma no gufasha kwiyumvira
uwo murimo udashoboye kugirirwa novuga mwe twita entretien kushobora kononekara canke ukazotanga umwimbo atanakimwe hama atanakimwe novuga kikiboneka ufise. Hanyuma haro n'ikindi muri conservation, la gestion yantuzeye y'umwimbu, la gestion des stocks, aha hose intelligence artificielle hariho ama application ubuye akoreshwa kugira ngo ivyo byose bigende neza nkuko novuga twebwe abantu tuba tuvyifuza. Nukuvuga nubwo buhingare buje kudufasha muri byinshi, nitugere rero mu bijanye n'inyigisho aho dusanga intelligence artificielle ubu mwarabonye ibi vy'amamuke usanga les modules qui sont enseignés ugasanga mu bice badafise abigisha bakwiye muragerageza gushiraho modele novuga iri kukoresha intelligence artificielle abanyeshuri bakiga